Turi kwigenekerezo rya 19 ruhesha umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa Television Renaissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize ihohoterwa ry'urutavana ko rikorerwa abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe na leta rirabandanya ubu ryatandukiriye ku bana bari muri iyo migambwe muri zone rutonganikwa commune Buhiga intara ya Karuzi umwana w'umukuru w'umugambwe yarafashwe n'imbonerakure arafungwa ivyo bituma dakora ikibazo ca leta kimwe bita concours national ingingo yafashwe na leta yo kugara ishira hamwe parseme ngo nta nibindi atarugushaka kunumya uwo wese ashira habona amabakorerwa mu Burundi turabikurikirana muri ano makuru yacu saya gusa hariho nayandi naho mukanya Ndasubiye kwa ikaze muri ano makuru yacu tuyatangurije mu bijanye na politique hari umwana yagize umugambwe se arimo ivyo vyabereye mu ntara ya Karuzi aho umwana w'umunywanyi w'umugambwe CNL atashoboye gukora ikibazo ca leta c'umwaka w'icenda kubera yarafunzwe bikavugwa ko vyakozwe n'imbonerakure iyo nkuru tuyikesha ikinyamakuru ngurukana bumenyi SOS Media Burundi idonido na mugenzi wacu Frank Kaze Jeremy Niyonzima n'umunyeshuri mu w'icenda ku ishuri shingiro gicigati muri commune Buhiga yafashwe n'imbonerakure zibiri harimwo uwitwa Jean Paul Mvuyekure buca akora ikibazo ca leta arico concours national se wiwe Cleophas Nkurunziza arongoye umugambwe CNL muri zone rutonganikwa ya commune Buhiga se wiwe avuga ko iyo misore yegukira CNDD-FDD yinjiye ku nguvu mu nzu yiwe ari mwijoro baca batwara umwana wiwe baca bamushikiriza abapolisi bari ku kirindiro acararaho izo mbonerakure ngo zimuhora ko yoba yabaye intandukiro y'induru zabereye aho witwa Longe Manirakiza se w'uwo mwana avuga ko yari yiteguriye gukora ibibazo bine vya nyuma vya concours national umuhungu wiwe akaba yarekuwe bukeye isaha zine abandi banyeshuri bahejeje gukora ikibazo Cleophas Nkurunziza asaba ko ubutungane bukora agasaba ko umwana wiwe yohabwa amahirwe yo gusubira mu mwaka Ndagukengurukiye Frank Kaze ingingo yo guhagarika ishira hamwe parseme yerekana ugushaka gucuvya uwariwe wese avuga amabi akoregwa mu gihugu c'u Burundi ibi bishikirizwa na Vitali Nshimirimana arongoye Forske Vitali Nshimirimana agasaba makungu gukurikirana ibibera mu gihugu c'u Burundi muri ibi bihe twimirije amatora abaharanira agateka kazi na muntu bo mu Burundi twaraye dutangajwe no gusubira kumva ingingo yo guhagarika ishirahamwe parseme iryo shirahamwe parseme ryari ishirahamwe rimwe muri makenya yigenga ryari gikorera ku butaka bw'u Burundi hanyuma rero iyo ngingo yo guhagarika ishirahamwe parseme ije ikurikira ihagarikwa burundu ry'ibikorwa by'amashirahamwe atandatu byagizwe mu mwaka wa 2016 bikorwa n'umushikiranganji uwonyene Pascal Barandagiye umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu muri leta ya Petero Nkurunziza ibi rero birerekana neza cyane yuko leta ya Petero Nkurunziza idatarota ihesha guhungabanya gutoteza amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike kuko iyo leta irazi yuko ayo mashirahamwe ari ivyabona ntabanduka vy'amabi akorerwa abarundi ubwicanyi ubunyonyezi hamwe n'ibindi vyaha bisa nk'ivyo hanyuma kandi iyi ngingo ibaye mu gihe iyo leta ya Petero Nkurunziza irigwa irarimba yuko buca ikora amatora bikaboneka neza cyane yuko hariho ibintu bibi cyane iyo ntwaro yimije gukora kandi yuko iyo ntwaro ikeneye yuko ivyo ikora byose ibikora mu kinyegero ntawuvuga atawubona ivyo rero bitegerezwa gutuma abarundi bamera amagabo bakarikanura kandi n'amakungu akarikanura kugira ngo akinge ibara ntirizosubire kugwa igitangaje kandi nuko iyo ngingo igihe yafatwa abanywanyi b'ishirahamwe parseme vyabatangaje cyane kuko nta mezi abiri yaraheze
ubushikiranganji bw'intore hagati mu gihugu bubandikiye bamenyesha yuko bakwije ibisabwa n'amategeko. Muce mwiyumvira rero yuko ishirahamwe ryoba ririko rirakora neza hanyuma heze amezi abiri atarenga bagaca barihagarika ngo ririko riratosekaza isanamu y'igihugu. Hanyuma ikindi naco nuko n'iyi ngingo kugeza ubu mwanya ndiko turavugana iyo ngingo ntibarayimenyeshwa biciye mu nzira z'ubwo bushikiranganje. Ivyo bikerekana yuko nabo bene gufata izo ngingo bibatera isoni badashobora kuzemanga. Uyu akaba yari Vital Nshimirimana arongoye Forske. Dutandukira no makuru yacu mu bijanye n'amagara y'abantu. Igikorwa cyo gukura ubucafu bwuzuye mu muji w'Ibujumbura ngo nticoroshe. Ivyo vyavuzwe n'umushikiranganje w'amagara y'abantu Dr Tade Ndikumana yari yagendeye ibice bimwe bimwe vya Meri aho harimwo na Jabe na Mutanga Sud, agasaba abajejwe intwaro n'abanyagihugu gukorana kugira ngo bagwanye umwanda. Muri rusangi twashatse gukora dushize hamwe kuko ikibazo c'isuku ni kibazo nibaza kitaraba ushikiranganje bw'amagara y'abantu gusa muga kiraba n'abajejwe intwaro. Rero icyo twabonye nuko hamwe bariko barakora ahandi bagiye kubandanya ikikorwa nyamukuru kwa kugira ngo twese hamwe turabe ivyokogwa. Hari bisaba uburyo bwinshi mugabo turana yuko n'igisara ca Bujumbura ariko rabikora. Hanyuma rero icyo tugiye kubandanya nuko twumvikanye aho twasanze ubucafu ingene bagiye kubukuraho n'ingene bagiye gukinga kuko hajya kwijabe mwasanze abantu bata imicafu inyuma y'amazu. Hajya twumvikanye n'ujya mu ajejwe izone eka no kumutanga side kugira ngo turabe ingene cyose byoja mu buryo. Rero turashima cyane ko dusana n'abene gihugu banezerewe kubona umucafu wari ngaho wavuye. Hajya kwa Siyoni naho nyene twasanze hari ubuzu bw'uburiro bwinshi. Twari ko turavugana navuganye nabajya ba fasoni bati mbega nta kuntu boje hamwe kugira ngo isuku giyongere. Urabona n'abantu biyungunganya kugira ngo bashobore gutunga imiryango. Tukaraba tuti mbega abajeje intwaro nta kuntu bajya abapfasoni bubashira nko mu makoperative kugira ngo ufise umutahe muto bashize hamwe ari 5-6 byokorwa kugira isuku hanyuma nabo nyene bagashobora kufungurira ingenzi kandi bakoresheje uburyo buke kuko bashize hamwe n'isuku rikiyongera. Mu bijanye n'uburimyi naho ngo umwimbu wagenze neza uno mwaka. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru Deo Guide Rurema yahamagariye abakorera mu gisata c'uburimyi gushinga amahinguriro y'uburimyi. Hari imvo rero zitandukanye zatumye umwimbu yongera kuri impeshi, nazo zikaba zijanye hanini mu kuronsa abarimyi ivyankenerwa nk'ifumbire biciye muri wa mugambi wo kuronsa ifumbire ku giciro kitavuna n'imbuto zirobanuye, gutunganya imyonga n'imisozi ihanamye, kuvomera imirima, kuja inama n'ingingo n'abegwa bose n'ico gikorwa co kugwiza umwimbu. Twarijukiye kandi guhamagarira abarimyi n'aborozi kugwiza umwimbu, tubafasha mu bijanye n'inyigisho n'ubuhinga bwo kurima no korora kijambere, tugafasha mbere n'ugwaruka kwijukira ibikorwa bijanye n'uburimyi hamwe n'ubworozi, gutunganya imyonga n'imisozi ihanamye, kuronsa abene gihugu ifumbire ifise akanovera ihinguwe mu gihugu cacu hakoreshejwe ifumbire y'ikirundi n'iy'ikizungu. Ivyo bikazotuma ifumbire izoboneka ku gihe, amahera nayo y'agaciro ahora akoreshwa mu kuzana ifumbire hanze y'igihugu azokoreshwa mu yindi migambi. Leta y'u Burundi ikaba ibicishije kandi ku bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi n'ibidukikije iriko irahimiriza abene gihugu kuja mu makoperative na cane cane hariya ku mitumba, gutyo iterambere rikomoka ku mwene gihugu ryongere rimugarukeko. Ijeje tudakekereza abene gihugu ku mwimbu uzoguma wiyongera, mbere wikube inshuro 2 canke 3 muri kazo.
Mu gusozerana amakuru yacu ngo agateka k'umwana kari mu bintu vya mbere vyitaweho mu gihugu c'u Burundi ariko kandi ngo haracariho abana benshi bakiri mwibarabara. Umukuru gisagara ca Bujumbura Fredy Mbonimpa ahamagarira umwe wese mu biyemeje gukingira agateka k'abana mu Burundi guhaguruka ngo bafashanye gusubiza abo bana mu miryango yabo. Aho hari mu birori vyo guhimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe umwana w'umunyafrika wahimbajwe ku munsi wa kabiri hahise mu gihugu c'u Burundi. Kurikira Fredy Mbonimpa. Agateka k'abana mu Burundi kari mu vya mbere vyitwararitswe by'ukuri ari naco gituma turi hano mu gisagara ca Bujumbura mu kigo citiriwe Don Bosco mu Buterere aho dukoraniye mu ntumbero yo guhimbaza no kurabira hamwe intambwe tumaze gushikako mu gutorera inyishu ibibazo bitandukanye bihanze umwana w'umunyafrika muri rusangi hamwe n'umwana w'umurundi mu buryo bw'umwihariko. Kukaba nkako igisagara ca Bujumbura nico kiza imbere mu bitigiri by'abana birirwa mwibarabara n'abahuye n'ivyago bitandukanye. Benshi muri abo bana twavuze bava ngaha muri zone, tukaba twizeye tudakekeranya twatanguriye hamwe cyo gutorera inyishu ibibazo by'abana turi mu kugitoza, ari naco gituma twagomba dusabe dushimitse umwe wese mu biyemeje gukorera mu gisata cyo gukingira agateka k'abana mu gisagara ca Bujumbura kongereza inguvu mu guterera bimwe biboneka mu ntumbero yo gukura mu nzira ibibazo abana bafise uno munsi na cane cane ikibazo c'abana basegerereza mu mabarabara biyerereza. Ni kuri no nkuru dusozere ko ano makuru yacu ndabashimiye kubona mwadukurikiye naho butaha.